muga murumva abantu sinza abantu twita indongozi abashikiranganje je ngubeza ndabasaba bamukurikirana ibisata vyanyu kuko ndazi ko atari mwebwe abashikiranganje ni ibisata vyanyu basigaye umenga nibirara nico gituma kandi ndababwira yuko uwo mwaka utagura izo ngeso zose zidahebwe ntibaze bandondereje intware zisezerana mu masesa rero nico gituma naho tuzoraba yuko batoba amahera yawe yarasohotse agaca ku rundi ruhande kuko hepfo y'ibaramurenga hanini bari baramaze gutanga imizibukiro rero abantu bari bafise amatongo bumve yuko ubu tugira tubagirire aho tugarukiriza hanyuma nabo bashobore gukora imigambi yabo ibijanye n'umutekano kwa wajya ku kirimba kwa ntare tuzomenya ingene tuwukora neza ku buryo babaho kandi n'umutekano waho ubahirijwe bisigura yuko bazoba ari bake rero bazoba basigaye barondera umuzibukiro. Twakire ujya afise mikro kuri uru ruhande wa nyuma tuce tuja mu kindi gisata. Turabakengurukiye cyane nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu ko mwitanga mukaduha kano kanya ko umwene gihugu ashikiriza kibazo baba bafise cyangwa intererano ari umugambi mwatanguje muhimiriza abene gihugu yuko boja mu makoperative natwe uwo mugambi twarawitavye mugabo amakoperative amwe ahura n'ingorane zikomeye nk'iyo ngomba mvuge twige twahuye nayo koperative twagiyemwo yitwa Copedeyi iri mu Kinama ku isoko iyo koperative twatwaye imitahe ifise abanywanyi barenga 1500 hanyuma rero dutwaye imitahe iyo koperative iratwiba amafaranga ntitwashatse tubimenya batwibishije uruyeri rukomeye yatanguye irahindura izina uko yahora yitwa ariko mu gushira amafaranga twaragiraniye amasezerano bakaduha fishe y'ayo masezerano twaronkamwo n'inyungu iyo mutahe twashizemo atangura uyiserukira mu mategeko arahindura fishe uko yari yubatswe arayihindura ntitwashoka tumenya neza ikihishijemo ayihinduye twebwe ntitwabimenya mu nyuma aratera intambwe haheze iminsi atangura kutubwira ko atamafaranga afise kare twahora tuyaronka ushatse n'umutahe wawe ugomba kukoresha ibindi waragenda ukawutora ukagenda kukoresha ubundi mugambi mu masezerano niko byari biri none matangura kutubwira ko atamafaranga ariyo acha tubwira ati kugira rero nze ndaha amafaranga banyeneyo reka ntangure kugira bake ndabashire kuri liste abaza bararonka niho rero gani ngoga gusa kuko je mwenga nabitegereye ivyo bintu numva yuko ari za koperative avango zana amahera nzokungukira koperative y'ukuri ni koperative ikoreka gwiza umwimbo ngo zana amahera nzokungukira ariko iragereye par berbe irafise agrema ya berbe ni banki rambe yitwa guti yo koperative irafise agrema ya berbe yaravyaye na microfinance ntacu yaravyaye na microfinance mu nyuma anakopa ringa dusigurire ingene bimeze reka banza bidusigurire kuko jemwe nizo koperative ndazikoramwe amahinyo menshi cyane umuntu avuze ngo zana amahera nzokungukira haba harimo akantu ka escroquerie. Murakoze cyane nyine icubahiro ubwa mbere hoho amakoperative ari ubwoko butandatu hariho koperative zigwiza umwimbu izirima zikorora hariho koperative zijejwe guhingura no kudandaza hariho koperative zijejwe kuziganya no kuguranana nk'izi tuvuze mugabo ndazo gusisikura neza
hariho koperative zijejwe ivy'ubutare n'agataka, hakaba na koperative zijejwe ibikorwa by'abenegihugu ico twita amakoperative de service, bagakora nyene nk'abanywanyi kujya kopeka ikora. Murakoze nyene cubahiro. Reka rero ndamubaze neza, wewe uri umunywanyi wa koperative canke uruwazanye amahera muri koperative? jewe ndi umunywanyi wa koperative kandi nashizeho amafaranga. None kuri umunywanyi wa koperative, koperative no kuvuga nawe uyifisemwo uruhara, nta nama mukora, inama ya bose? Oya, nta nama turakora. Ukuntu twashyizeho amafaranga ubu batwise abanywanyi ba koperative ko twashyizeho amafaranga. Oya, abanywanyi ba koperative babanditse? Oya, aha twoza kuraba wewe nturimwe mu banditswe mu banywanyi ba koperative? ko nashyizeho umutahe gusa. Aho ndemwe hariho burya ibintu bijanye n'amakoperative yo ndababwire, hari habikika inyuma y'iryo jambo ryitwa koperative, mugabo bashaka kwiba abantu. Ivyo turamaze kubibona, aho usanga koperative ari abantu bagiye hamwe ari bakeyi, batetse imitwe ingene bazokwiba abantu gusa. Ico gihe rero murumva bo biragoye bataciye bandikwa nk'ubwo nyene yabivuze, kugira bivuze bakamenya bati twebwe dufise microfinance no kuziganya no kugiranguranana. Rero ivyo bivuze kuvuga ngo kuziganya ngo nzotanga amahera ngo bazoza barampa inyungu, ivyo navyo nyene n'ikindi kintu kibi. Hari izindi koperative z'ibinyoma nazo nyene mu bimba ubutare, urasanga je nk'ubu unshaka kwimbira ubutare hagira abakozi banje ngaca nja kubesha ko ari koperative kandi n'abakozi mpemba atari abanywanyi ba koperative. Ivyo biraba navyo nyene abajeje ivyo bisata mwe muja kubiraba, abantu niho bibigwa. Bamwe yavuga ngo yabonye bakenye, yavuze ngo yabonye bakenye ngo kandi bimbe inzahabo, hajya bakorera uwundi mugabo. Hari ababesha ngo ni koperative, nanje ndabagabisha abajeje isata cy'ubutare, koperative murabe neza abayikoze ko aribo bariko bimba ubutare, murabe neza banditse uko nk'ubu urumva ariko arabivuga ati jewe naratanze amahera, mugabo bavuze ngo inama yabo bose ntahamaga, urumva umenga ntarimwo. Nico gituma mwaho babiba. Kubera iki? Murumva ko muri ko mukorera mu bintu bitameze neza. Ariko rero anakope barakwituye wewe. Oya, abo ntibari bwaze, ariko haramaze kuza kubitubwira canke iyo twumvise ikibazo nk'ico turamaze kugendera ama microfinance yitwa yuko ari amakoperative. Uko nyene mu bivuze abene gihugu batanze umutahe ntibamenya yuko ijya microfinance kujya avuze ngo rega baravya ngo haravutse microfinance, tubasigura yuko ijya microfinance ari yabo. Umutahe batanze n'umutahe batanze kugira ngo ijya microfinance izovuke. Rero twamatwaye babwiye turamaze kugendera bamwe kandi aho tumaze kugenda cyo kimwe n'ivyo by'ubutare nyene uko mu bitubwiye turamaze no guhereza uburenganzira kuko twe turaba abantu bandikishijwe muri koperative. Iyo dusanze abanywanyi ba koperative uno munsi ko barabimenya, tugasanga vy'ukuri ari bo nyene bitirirwa koperative, uburenganzira tubuhereza abiyandikishije. Turamaze kwirukana bamwe abo usanga bakoresha amazina y'abatari koperative, amazina atari gwabo. Koperative tukashikiriza beneyo, ariko duhura n'ingorane zazindi nyene z'abantu mwatubwira, aho usanga abagomba kubarirako bakagomba kudutera ubwo bariko gushika ubuye. Turamaze gutorera umuti izitari zikeya mu Ruyigi, twarasubije koperative beneyo, cyo kimwe naha muri Bujumbura n'ahandi hose turamaze gusubiza koperative benezo, aho abantu bo twasanga yuko bitirirwa koperative atari yabo, koperative twahereza beneyo. Kandi ubu turafise ibirego vyinshi vy'abantu baza kutwitura kuko baramaze kumenya yuko koperative uwanditswe ni wenyeneyo. Iyo dusanze ari bimeze ukoye turaheza tukaraba yuko umutahe yabutanze, hanyuma koperative igahabwa beneyo bakabandanya ibikorwa babandi bitambika imbere gushika ubu tukabakora mu nzira. Murakoze. Uno munsi uza kurara umenye bibyaba muva ngaha muce muja hamwe ukuri kwavyo kose cyo kumenya, niho tuca tumenya. Nabonye kumenga ari ababizi ko ikintu nabayizi ko ikintu yo koperative bamwe muri ko bamanika rufyira umenga arayizi ko ikintu ngirango katuve. Murakoze nyene icubahiro. Nivyo jewe umuntu ntawenzi muga ico kibazo kiramaze nk'amezi abiri ndakizi, narakivuganye na president wa tribunal do commerce, hariho yimanza nyinshi cyane. Hariho narakivuganye n'inzego zimwe z'umutekano,
turakibanda kivugana n'abatwara berbe narabibahaye abo bantu bose barabifise kumva rero ivyo bibazo bitaratora umuti ni vya bintu twama turiko turavuga usanga hari umuntu akomeye yikitse inyuma yavyo niko usanga bimeze kuko twarabivuganye kandi barabizi niko ndabavugira ngaha mugo twarabivuganye ayo mafisha afise cenga handa yafise mugabo harabona bavuye mu bitaro bagenda babista amafaranga bakagenda n'amaserumu mu iyo koperative kandi aho hantu bari hariho abajeje intwaro hariho nabandi kisha kigaruka kiba kibazo twavuga kare yangingo yo mu 39 bwo shingiro ntibyumvikana na gato ukungena ahantu kuva ku nzu 10 hari umuntu abaserukira mugabe ibintu nk'ivyo bikaba kwiyo koperative hama hari induru none abajeje intwaro bariko bakora iki byagenze gute je nabishikirije abatwara berbe bakoze iki nabishikirije umutekano bakoze iki kandi ndafise n'imyinshi bambwira ko baca babikora ndafise n'inyishu bampaye mu telefone bwaguza no musi nta nyishu turaronka murumva ko nubije ngaho nibababaze ico bakoze numva ko byoshoboka byo bari byiza murakoze acho na kope niwe muri sanze niwe yari kuwa mbere kumenya administration yavyo none niwe cenda gishinga mu bunyene we ahubwo igikorwa cyawe ngaha kiratanguye cugenda ubumvirize neza uno munsi urare ubonye intumbero yaco gitorega umuti kuko ubu nta kuza turarazi ibibazo kuko ko biraje jo hazoza ibindi none uzobikorera rimwe ari bibiri bikunde rega none ntibabivuga bati ino faut pas remettre à demain ce qu'il fallait faire aujourd'hui kandi umunsi utakaje umenye kutagaruka ntugaru ico utakoze uwo munsi uzogikorejo mugarejo hari ico wokoze gice kicigira inyuma nibijya muri ndabwira ko uzorinda upfa ufise ideni wasivye gukora uyu munsi uzorinda upfa ufitiye umwenda isi nico ituba rero arokwama muri ko murakora imisi yose umenga rero ruhande barohevye sinzi ko atabavuga bari ufise intererano hama abaca ku matelefone baca baba baritegura muca kuri 77 amajana 719 amajana 467 77 amajana 719 amajana 468 twakire umuntu umwe kuri uri ya ruhande hama tuce twakira abo ku telefone nyakubahwa mukuru w'igihugu ndabashimiye ukuntu mwaje ngaha kugira mwumvirize ibyumviro by'abanyagihugu nanje rero icanzanye ngaha anye nashaka ndakumenyeshe ko ari umuntu yaje kuturenganya ahomba tukaba turi imiryango 52 nkabamba mu rubira kugira 10 uyo muntu rero nifite twabivuze yuko urubanza tutarucira ngaha atigeze aba ngaho akaba bamurubira aba imubimbi none ntitwabivuze utaje guca imanza ngaha ingo mwande ngaho obasi muje ngaho mwese aburana duheze turuce ivyo twabivuze kandi nagenda usubiremwo mu bintu bituma iterambere ritaza mu gihugu kutumva no kutumvira iyo abantu batumvira ntibishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere twabivuze ngaha twaje muri sentare genda ugwandikishe umushikiranganje w'ubutungane ngaha ngaha mbere hariho n'abacamanza genda ugwandikishe ubwo rubanza hanyuma wowe uzoza uvuga uti igihugu cyarandenganije nuvuga ngo hariho umuntu yaje gutugwa arandenganya gutya igihugu izoba cyakurenganije mu gihe kitazogutunganiriza none no munsi ugomba cy'urubanza gute muzoba mukoze araturembeye yaturanguriye imirima arafata abantu aragenda gufungisha narandikiye n'umushikiranganje baramfasha twarazanye n'umuhuze w'abarundi arahashika ubu yaranditse igitabo aragishikiriza uwo munyamabanga ntahegayizwa nukuvuga rero tumaze kugenda iminsi myinshi ubwo rubanza ntabwo ruracika yatubariye ngo umunyamabanga duherukanye ko hasigaye kugira ngo babitunganye hama barugushigirize
nukuri turarembye n'imiryango yacu yarishikirize n'imirima aho turima arandura n'imirima ntiworaba tumerewe nabi abana inzara ntiworaba n'ikibakuri barataye tubasabe urabe ubaze umunyabanga aho rugeze urabe ko umviriza ngaha ico ngaye ni kimwe abajejwe intwaro kwemera ko imirimo irandurwa abo bantu ntaco bamaze muribuka umugani Salomo yaciriye abagore babiri bapfa umwana yavuze ati reka umwana tumucemwo kabiri mugabure basi nyenewe yaciye avuga ati hako uwo mwana apfa mumuhe basi ndamubonere mu ntoki ziwe ubujejwe intwaro yemera ko umurimo urandurwa abavuze ati nzaritere uwo ntaco amaze ubwenge ntagira namba n'umuntu ari ngaho gusa yicaye nk'ikintu c'igihuna kuko ntibishobora kumvikana ko ushobora kwemera ko barandura umurima ari huri wopfa umuvuga uti reka basi were hanyuma uzovayo hanyuma umurima warinze utegwa none gantuze tumvikana umurima kwemera ukarandurwa ujejwe intwaro hari inyumba kumi umukuru w'agacimbiri umukuru w'umutumba kuduga ivyo bintu bumva bibaho mugihe ibi byose bikwereka yuko turiko tuva habi nico twandabwira nti uno munsi ubutagenda kize muri uwo mwaka udahavye ingeso mbi afise mu mwaka uza nk'uwo yemera bakarandura umurima abona mwisanzu wacataha ntacamaze hanyuma rero ivyo vy'ubwo rubanza nabwo abantu barashobora kuburana hari ikindi maze kubona hariho abatemera intahishize ivyo biriho batemera kabisa hariho n'abandi rero barenganywa mu bisanzwe rero bamaze kuja muri mu nama nkuru y'ubucamanza niyo iheze ikaraba ko urubanza abaruciye rwangondagonde cyatari rwangondagonde ko umuntu arira busema cyatarira busema ariko rero kubera twasanze ari amategeko amwe ategeza guhinyanyurwa nizeye yuko inama nshinga amateka izoheza yahejeje gutora itegeko rijejwe gushira mu ngiro ingene ingingo z'inama nkuru y'ubucamanza ingingo ifashe ingene zizoja mu ngiro kuko niho twasanze hari amahinyu ingene zija mu ngiro ubu rero turizeye yuko ibwirizwa riri mu nama nshinga amateka turiteze yuko bizogenda neza aho dusanga barira busema aho biragororoka utarira busema biragororoka urira busema nawe turamubwira tuti nuko nyene vyifashe nta kundi nagira mbaze abarongo iki kiganiro igisata tugira tujemwe naco igisata tugire tujemwe n'ikijanye n'imigenderanire uwo bafite intererano muri ico gisata atari ku rutoki ndabona Evariste oya aha rero ntubona muza kuza mwumva umanitse urutoki avuga ibitajanye aha je David uvuga ivy'imigenderanire wewe vuga mu ijambo riya mu mama atavuze ivy'imigenderanire muce mumenya ko atumva murakoze nyene cyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi nitwa Kigeme Viviane n'umukuru w'umutumba wa quartier Gasekebuye nakirije kuva kera ntibari bwampe ijambo nyene cyubahiro mwaratugendeye ku mutumba wacu wa Gasekebuye itariki 13 z'ukumunani muri uyu mwaka nyene geza ngaho yego naho uduhaye icigwa nyene nabonye Evariste oya uduhaye icigwa ubu nyene tubivugiye hani minota 2 irahera ntiwumvira kuko ari kuba discipline ubwa mbere discipline ya mbere nukumva ati ubu tugiye kwibarabara rya kabiri twese rukaja kujya kabiri mugabo we ugumye kujya mbere turi kujya kabiri mbwira ingene tuzoshobora gutera imbere ubu nyene ibaze ntiwumvira none mbwira wowe urongoye abantu gute nawe utumva wumva bajana he ubu nuko zadabereka aho ingwara iri kugira izo ngwara mufise ziherane n'uyu mwaka hamba izo ngeso mufise mu mizirikanyi yanyu reka ndababwire hajya ujya yavuze ngo abantu bafise ingwara zo mu mutwe reka nivyo nyine zararaba avuga ati none abantu batumva wumva badafise ingwara reka birashoboka none umuntu nk'indongozi abantu babicaye imbere y'ibiro vyiwe baje kumusaba ijambo agaca avuga ngo aritahi agaca agenda agaca aja kuri kontwari kunywa inzoga akaja kwiganirira n'abandi kwirigara asize abantu bamwatse ijambo none uwo muntu mwumva
nta kantu abuze erega abantu nta numwe atabuza akantu nta numwe naze babeshe ngo n'abarundi gusa n'abazungu nta muntu numwe atabuza akantu mu mutwe nta numwe mugabo naganda babwire twarimenyereye bayindongoza ukumva yuko uri byose mugabo tubanze tuvyumve neza ko ubu twumvire iki ni cigwa rega gaho ni cigwa nyene duciye tubona shaka mwumvirize uriya eka twari twavuze daye urwaruka wewe baguha ijambo twumve we kurugwaruka ntiwari bwavuge urashaka uvuge muri rusange ivyo ushaka wenda kurekeye kubera urwaruka ntibari bwaruha ijambo. Murakoze cyane nyine icubahiro ni munezero ntangere yo kuza imbere zanyu kandi abashimiye ndabifuriza n'umwaka mushasha. Ikintu nashaka nuko guterera ku bintu cyane bwa mbere vy'imigenderanire hagati imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Nashaka bwa mbere guterera ku kintu c'ugwaruka mwarateye iteka ubu muri champion de la jeunesse africaine ivyo bica bigira u Burundi ihuriro le centre de la jeunesse africaine twanatewe n'iteka Bujumbura icika la capitale africaine pour la jeunesse. Rero katwe bw'abarundi abanyagwaruka b'abarundi bica bitugira imfura z'urundi gwaruka rwa Afrika kandi ivyo bitwugururira ico no kwita amaportunité menshi kugira ngo dushobore gukwiza novuga leadership yacu kuko tuca tuba aba leader babo kwisi yose. Ikintu nashaka guterera nga anye ko abarundi b'abanyagwaruka bagizwe imfura za Afrika nta kuntu nka mwebwe nk'umugenzi w'ugwaruka w'u Burundi mwo dushigikira kugira ngo dushobore kuba imfura koko z'ugwaruka rwa Afrika kugira tuje guforma imigenderanire myiza n'urundi gwaruka rw'ibindi bihugu. La fois passée harabaye ngamu ibujumbura inama yahujije ugwaruka rwavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika ariko ikintu kitanezereje ku ruhande rw'iwanje ni uko haje ibihugu 25 gusa kandi hategezwa kuza Afrika yose binashobotse ni n'ugwaruka ruvuye mu yindi mihingo y'isi kuko ubu turi imfura tegezwa gutanga akarorero ku banyafrika hanyuma tukaca tunashika nuko gwego rw'isi. Nico nashaka kuvuga kugira ngo muze mudufashe kugira imigenderanire yaguke kugwaruka rwa Afrika gutyo dushobore kuduza Afrika ku rwego ruboneka. Ikindi naco nicerekeye ico nyene c'ugwaruka ugwaruka nivyo mwarashizemwo inguvu nyinshi mu kurushigikira muri payeje na bije kandi ivyo vyashimwe cyane n'amakungu arimo ariko hari urundi gwaruka rufise imigambi kanatsinda turi n'imfura za Afrika rufise imigambi ishobora gushika ku rwego rwa Afrika no ku rwego rw'isi rudashobora kuba finance na payeje canke na bije rushobora kuba gushigikirwa namwe bwenyene nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi n'urwego muri kumwe shingwa bikorwa rwa leta atabandi novuga bafise ubwo bubasha uravye ubunini bw'ico kintu. Twashaka kubasaba koko nk'umugenzi w'ugwaruka mudufashe abantu bifuza gukora nk'abarundi ariko bagakora ibintu biza guteza imbere Afrika bikora Afrika mu bukene canke mu ntambara mu bigo birimo intambara kugira ngo dushobore guhabwa ijambo no ku rwego ruri hejuru cyane no gushika muri Nations Unies. Ikindi naco mu nkundire mvuge ku ruhande rw'iwanje nateguye umugambi w'ivyerekeye ivyo nyene namba mwo bikunda nashaka naje nyene kubasaba umubonano kugira ngo nze ndabiba présenter mu buryo bwiyaguye. Murakoze Imana yahezagira. Ni vyiza urazonzanira umugambi turabe ariko nagira naho nyene mu bijanye n'imigenderanire abantu bamenye igituma abantu imigenderanire n'ibihugu itegerezwa kubaho ni mu mugambi wo kugira ngo igihugu gikingira bene gihugu bayo burya imigenderanire no kugira ngo nk'ubu Murundi igihugu cyose arimwo yisange yumve ko ari wabo akingiye. Iyo ibihugu rero bitafitaniye imigenderanire
iyo umwenegihugu w'ico gihugu agiye mu gihugu mudafitane imigenderanire usanga nta gateka kiwe katubahirijwe kuko umenga nta umwishyuza. Nicyo gituma rero habe mugenderanire ubwa mbere kugira ngo abenegihugu bagire umwidegemvyo mu bihugu byose bajamwo. Nicyo gituma namwe mubona ubu mufise umwizero munini cyane nk'igihe mwabona abagwizatunga baje i Burundi ibihugu 160 na bingahe kubona byaraje ngaha mu Burundi birerekana yuko ari igihugu kimaze kugurukira amakungu. Ibyo avuze byo gwaruka ko haje bake bo muri Afrika muramenya yuko kugira ngo twakire ijya nama ubwa mbere bwobwo twebwe turariha ijya nama yose tukayikora y'abakunguruza mugabo nabo ibihugu byabo birabafasha. Iyo rero usanze nk'igihugu kititaho uwo mugambi usanga nk'ugwaruka gwaho rubura uburyo bw'ingene bushobora gushika muri ico gihugu. So uvuga yuko ugwaruka rutashaka kuza nk'ubu iyo tuba twari dufise amikoro gacha tuba tuzobarihira amatike emwe wari kubona ahubwo igihugu cyose kirungika n'abashikijana mugabo kubera rero ivyo bihugu bitaba byafashe en charge usanga haje bake kubera ibihugu byabo bataba bahaye amikoro yo kuza. Ico rero ntigije gutangaza ngo kubera iki bataje biva kungene nabo bafatwa mu mugongo kuko ibihugu ntibifata mu mugongo gwaruka cyo kimwe ibihugu n'ibindi kimwe cyose kirafise ingene kivyifatamwe. Hari uwundi afise mikro imbere yanje. Nitwa Evariste Ndayishimiye mumenyesha makuru wa radio televiziyo Isanganiro. Mfise ikibazo kijanye n'imigenderanire nyakubahwa y'icubahiro umukuru w'igihugu. Leta y'u Rwanda ibicishije ku mushikiranganje ajejwe imigenderanire iherutse gutangaza yuko leta y'u Burundi iriko irakorana na FDR ivuga yuko FDR yakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Mbega ico kintu mukivuga kwiki? Arakoze cyane. Burya iyi migeneranire yatosekaye gutukwa birimwo kugira ngo aguteranye n'amakungu. Hajya ni nk'igitutsi yadututse kugira ngo amakungu akunda mwumve. Igihe twebwe twagenda mu gihugu gufasha igihugu ca Kongo murazi yuko twavyumvikanye twese abakuru b'ibihugu bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika buseruko twese atanumwe avuyemwo no Rwanda gwarimwo turumvikana ko tuja gufasha igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Tugiye rero no kuvuga yuko twari dufise ico tugiye gukora twamvikanye yuko tugwanya imigwi yose y'abanyamahanga ikorera mu gihugu ca Kongo ari ikwikorera amabi iyose atanumwe avuyemwo. Hanyuma tugaca tusaba yuko imigwi y'abanyekongo nabo baca baja mu biganiro vy'amahoro ari hajya mwumva ibiganiro vy'amahoro vya Nairobi. Hanyuma abanyamahanga bagataha mu bihugu vyabo ku neza badatashe naho tukabagwanya. Rero ico gihe twebwe aho turi hose n'u Rwanda je twaravyivuganiye mvuga nti kwaba abajeje umutekano wawe nawe wanje bavugana ahubwo dufashe kuko nibo bari bajeje urwego rw'iperereza mu rwego rukuru rwari rongoye izo ngabo. U Rwanda nibo rwatwara ubwo rwego rw'iperereza. Tuca tumubwira tuti zamura tubwira aho ba FDR bo babari murabe ko rutabatera tutabateye muca mumenya ko arabagenzi murumva ico gihe twarakorana n'u Rwanda atangorane. Hanyuma rero u Rwanda rumaze kwiyamamaza ko ruriko rukorera M23 no kuvuga yuko ishavu ryaciye riza kuko u Burundi buriko bufasha leta ya Kongo nkuko twavyumvikanye n'ibihugu byose byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Uno munsi rero avuze ivyo no kugutuka. Rero jewe ikibi intutse ntibibe vyo urumva ubundenganije none kwivyo ariko aravuga atari vyo turiko turakora kiziba atari vyo turiko turakora. Hanyuma
nawe gutukana arabandanya ataravuga atwambika ibara mugabo nagira mvuge yuko nawe yotwambika ibara rimeze gute amakungu hagikongo niyari arabibona arazi ivyo Burundi buriko burakora ko ari ivyiza buriko bufasha Kongo kandi na Kongo irabibona mugabo urumva nta kundi ko yabaye umwase wa Kongo umukunzi w'umwase wawe acayitwa umwase wawe mugabo twebwe ariko aduhora ubusa nico novuga ntihagire ico bibakomeretsa ko yatubesheye ni gitutsi muga yatubesheye nta kindi murakoze kuri ruriya ruhande wafise intererano canke ikibazo kijanye n'imigenderanire wewe wicaye imbere Ego murakoze nge nicubahiro nitwa Gateretse Davis umenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu kwigerekerezo rya 2022 Kigarama w'imwaka umukuru w'igihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yaragendeye u Burundi aho atabimenyesha makuru vyatumuye gukurikirana ivyugo rugendo akabazo mwoba mwayazi biki murakoze ni nziza cyane intwaro ya demokarasi ni nziza cyane mwene ibi bibazo bituma nshangira umwizero yuko demokarasi yamaze kwinjira none ushaka utuntu twose mpakujemo ntunyemera ku buryo uvuga ko nakurepresenta neza urumva ibintu byose dutegereza kujamo tutagiyemo mugabo nagira nakubwire ngawe ntiwabonye ko tugenda dutwenga mu bisanzwe niyo babonye serugo na inarugo bariko barayaga batwenga abana bacanezerwa bisanzwe bacavuga ati bayanze neza papa na mama namwe rero mwarabonye ko tuvara dutwenga hanyuma guca uvuga rero ngo ntegerezwa kumenya mwayaze uduki twayaze ivyiza kuko twavanye tumerewe neza kandi kijya cari n'umwizero umwizero iki kwerekana yuko abantu ari abagenzi ibihugu ari bigenzi ku buryo umwe ashobora kuva muhira akaja gutemberera uwundi hanyuma bagatera inkuru hanyuma akagenda ivyo nivyo vyerekana ahubwo ko ari ubugenzi bukomeye cyane n'ahandi ku byo twayaze ni ivy'ubuzima bw'ibihugu vyacu urumva niwe aserukira igihugu ca Kongo aserukira ici Burundi dutegerezwa kubona yuko imigenderanire yacu iri kugenda neza kandi tubiravye nta ngorane n'imwe ihari twakira uwundi umwe yotanga intererano muri ico gisata tuja mu bindi bisata mwidondore muduge kwijambo nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze kumpa ijambo jewe nitwa Matabaro Jean Pierre umutama wigeze gusanga mu Nyakabiga ya gatatu nashinze idarapo rya CNDD-FDD ukambaza uti rikora iki ngaha ariko si ico nashatse kuvuga je nashatse kuvuga ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu tugeze mu migenderanire mu dutumwa ico nashatse kuvuga ni mureke ndakivuge kuko naco kirakenewe mu by'ukuri nta butunzi mu gihe atayakiriko kirakogwa aha nashatse kuvuga ku byerekeye ikintu cyitwa igiturire ngaha mu Nyakabiga no mu gihugu cyose nyakubahwa mukuru w'igihugu mwaratanze itegeko ko mu gihe bariko baratanga igitoro haba imirongo canke abaza gucungera ariko nashaka mvuge ko
bajya mwatumye kuza gucungera kijya gitoro mwabahaye kurya umuntu urashobora kuba watonze kuva mu gitondo je nama nabibonye imbere ko station iri imbere y'umuryango iwanje umuntu aratonda kuva mu gitondo akashikana nko saa 9 igitoro gishitse ukabona umupolisi azanye umuduga na nyene iruhande ashika yinjiza izo ni noti ziba zinjiye ugasanga umwe yatonze kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba atashata igitoro aronse je no saba ko hajya muwashiza abapolisi ni muwashira abasoda kuko nabonye ari bo bafise discipline murakoze ibibazo by'imigenderanire byaheze kugira tujye kindi gisata kuko numva ubwo kugira mumenye imigenderanire n'umunsi muzoja hanze mukabona ariko bacisha ku biti no ku mabuye mukabura ubaburanira ko ndababwire je ndazi umurundi yigeze gufungwa hanze nahatse kurara ntaryamye ndiko ndabaza ico bamufatiye imigenderanire mwe mumengana ibintu mubona ko bisanzwe muga mu bimenye ugiriye ingorane muri ico gihugu ukabura na ambassade ikuvugira rero reka kugifata nk'ikibazo binenegwe ni kibazo gikomeye cyane ikibazo cy'imigenderanire murakoze cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi hama nitwa Rivuzimana Jean Marie Vianney mvuka ari Karusi muri commune ya Bugenyuzi hama ikibazo cy'iwanje ku kintu kijanye n'imigenderanire ni kibazo twakuranye mu mashure n'ubu tutaratorera inyishu twari twarindiriye umwanya kuzoshika kugira turabe yuko twokibabaza iki kibazo rero nubwo ndagitumvereje kuri mwebwe nyakubahwa ngira na ministre ajejwe ivy'imigenderanire ngira nawe naraza kugira icyakimbwiyeko guko muri rusange twakigize nk'abanyeshure turi muri lise hari Ikarusi hama turakiburira inyishu none uno musimana irakunze ndagishikanye ico kibazo kivuga giti dufise igihugu cy'u Burundi cikukiye kuva mu 1962 iki gihugu cagumye mu gitoto c'abantu bagumye bagihe mfashanyo gushika naho vyaremye igihengeri mu mitwe y'abantu bakareka gukora nkuko mwabibonye tugiye kubidekuvura ari uko igihe cyamaze kugera kure hama izo mfashanyo baduhaye zaduteye amakenga guko kenshi zica muri ministere ijanye n'imigenderanire kugira ayandi ma ministere abi benefice hama rero tukumva ati nk'ubu uye nkishira hamwe nka PNID canke FAO canke iyindi organisation internationale tiyageneye ifashanyo runaka igihugu cy'u Burundi ariko muri izo mfashanyo sinje kuza kuri financement nje kuri ekipema baduha ndavuga cyane imodokari nizo twe twafatiyeko imodokari twebwe twarihweje turaba mu rwego rwo kwivuna abansi nta modokari nimwe turigira tubona yanditse koti don dipinide do l'UNICEF twarihweje muri cortege presidentielle iyo do ntawe turigira tubona ariko tukabona imodokari zo mu ministere atandukanye spesialema nk'ubuvuzi na education rimwe ugasanga iyo modokari yambaye plaque y'igihugu cikukiye mugabo avec un grand logo dotere ONG twe kibazo cyacu cavuga yiti none ko na Bibiliya baje kutwigisha ijambo ry'Imana batubwiye bati ico kuboko k'ububafu gukoze ukujyo ntikubimenye niba ari iciza ni gute baca bashaka kuguma batwambitsa amarogo yabo ugaje usanga bica biterana na plaque y'igihugu cikuki gutyo ugasanga ku masatelite yabo babona yuko ministere runaka nibifise imodokari 10 zitana arizo bayigabiye no nyakubahwa umuco twe twagomba gusaba baro nubwo twadufise utundi duterano mu by'ubutunzi twabirenganye reka ducunguze umwanya umwete murakoze cyane uvuze ikibazo naje mpanama niyumvira reka ndabakarorero aha mubona abarundi
ibyo turirana n'ivyisha abandi baririra. Hariho igihugu kimwe nabonye gifise ishure risakaje ivyatsi, hanyuma umuntu yarahari ndamubaza nti iryo ni ishure? Ati ni ishure. Kuri iryo shure nza mbona hariho akagunguru kamwe bavomamwo amazi, abagunguru kanditseko UNICEF. Hanyuma ndabaza wari kwaranyereka iyo foto, afoto aranyereka nti none nikajya kagunguru mbona ntinakiki ngo akangone ngo ni UNICEF yakazanye ngo abana baze baranywa amazi ngo ngaha bavoma. Uca usanga handitse ngo dodo UNICEF, no kuvuga shuri ryose ni dodo UNICEF. Hari handi uzobona baza bakubaka nk'ama amatoilette kw'ishure, ukazubona afishe kwibarabara ngo projet financé par UNICEF. Iryo shuri ryose ucumenga ni UNICEF yaryubatse. Igitwegeje rero asanga ikintu kimaze imyaka 5 ukarondera ico kintu kiharuka kibura. Sinzi ko muraraba hari ahantu hakiri pankarate yanditse ko prebu. Ntawe murabona handitse prebu. Ugiye ukaraba ico kintu cha prebu ngaha n'igiki ukakirondera ukakibura. Uko abivuze hari ibintu byo gusamaza abantu kugira mu muzirikanyi mwame muzi yuko ari umuntu ababeshejweho, mwumva ko mutoshobora kubaho atarimwo. Mu Burundi dukanujwe n'iki? Burya je namvuga mu 2015 bijya vyabaye n'Imana irabifisemo uruhara. Irabifisemo uruhara kuko Imana irashaka ko abarundi tumenya ko tutakiri mu vy'ubwoko. Kuko baragerageje kudusambura baciye mu bwoko biranga. Mugabo umenye ko makungu yose aziko mu Burundi hari abahutu n'abatutsi n'abatwa gusa, nta barundi bahari. Kuko nibo babiremantanije, abarundi baremantanije ivyo. Uwo muntu rero ategerezwa kwiyaranja ntumenye igihugu icarico. Umva rero uri kuraraba hariho ibintu vyo kukuzimanganya mu mutwe wumve ko utishoboye. Mu 2015 abantu bari bazi ko inzego z'umutekano zitariho mu gihugu, basanga zirahari, ntibikunda kugira kudeta. Bijya vyose rero baca bavuga ngo ntitugisubira kubafasha. Kuva 2015 ntibarasubira kuduha yafashanyo ngo baradufashije ngo muri budget. None tubayeho gute kuva ku 48 kwijana ukaja kwijana ahubwo nanone turabatunzi kabisa, tuba dukwiye kwiyemera. Abarundi bakwiye kwikomera amashi kuko kubona umuntu yavuga ko guterera ibice 52 kwijana agaca avuga ati sinzobiguha azi kucupfa hanyuma ntupfe, ahubwo je nk'ubu ndaraba amazu mashasha yubatswe kuva mu 2015 namwe ni mu birabe no ngaha mu gisagara. Muravye ibintu bishasha biri ngaha muri ubu Burundi, uduze ruguru amazu mashasha, abantu bambaye neza kandi izo fasha zarahagaze. Nuvuga rero burya cari cigwa, ubu rero niho twoca tumenya tuti uje agufashiriza kungene wifashije. Umuntu aje kugufasha ntumwankira, mugabo si waje imbere wewe nguje inyuma, ugufasha aje inyuma yawe, mugabo abandi bashaka kuja imbere. Nico gituma uzubone uvuze ngo shaka ko ngo base ko mushaka kumfasha mfasha kuri iki, ntibemera, bashaka ko bagufasha ico bashaka bo. Ivyo byose rero tuza turabitegera. Umushikiranganje ngira ngo w'imigenderanire yo tubwiraho aho byananiraniye igituma banka ko badukurikira bagashaka ko ari twe tubakurikira. Je nuko ndabifata kuko barinze bagira icapa uri kukurikirabo. Nivyo ngaho tubwira ko ari byo muragira ngo muhanurane. Murakoze nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ku mijambo. Nongera shimira ujya mujene yabaje ikibazo nako mujene w'icabwenge. Ni kibazo kihari mu bijanye n'ifashanyo gufasha n'ibindi bihugu. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza yabivuze, nta gihugu cyaremewe gufashwa. Igihugu cyaremewe gufashwanya n'ibindi bihugu kandi nta gihugu cicana kibaho, igihugu cyose kirafite ico gitanga. Igihugu kinaka kiduhaye ikintu nuko kiba gifise naco ico citeze kuri twebwe. Muri ibyo byo gufashanya amashami mpuzamakungu kubatora iyo habaye amatora n'ibindi. Ibijanye byo gushirako iyo baguhaye nk'imodoka bagaca bashirako izina ilogo y'ico gihugu canke yishira mu mpuzamakungu, ni ibintu basaba muri ko muragiranira amasezerano
ngo natwe kugira biboneke yuko twagize ico dukora dushire ko logo y'Ubuyapani logo y'Ubushinwa ku mfashanyo kanaka mugabo gusa ico novuga nuko kudufashanyo duto hari igihe uzubona bazanye nka ordinateur imwe canke zibiri hanyuma gaca basaba ngo haze RTNB haze umushikiranganje kugira ngo bayimenyeshe isi y'amakungu yose yuko bagize ico baduha narigeze kuvugana nabo dukorana mu rwego rwa leta shingwa bikogwa yuko nk'ifashanyo iri munsi y'umuliyoni kuvyukuri ata muntu yoja ngo aja mushikiranganje gutora ifashanyo nka bene iyo ntituba natwe twiyemeye Burundi ni igihugu abarundi tujya dukaravye murabona yuko kuva mu 2015 atamfashanyo turonka mugabo turacahema nkuko nyene icubahiro mu kwigu cacu zabivuze turiko turacuka nituze turizera yuva mu makungu ahubwo tuze turakora dufashanya natwe niyo ni nayo ntumbero iri mu mbona kazoza igihugu cacu zacu Burundi uko igihugu cacu kizoba cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 niyo turiko turaja natwe mu 2060 tuzadufasha ibindi bihugu nitwoguma rero dufashwa n'ibindi bihugu ubu naho agira igihugu cyo dufasha mugabo turonke ibintu byiteka tuze turiyemera nitwofata gufasha ifashanyo yero yose tugumana gateka k'abarundi abarundi murazi yuko rimwe na rimwe turiyemera murazi yuko umuntu ahaye ifashanyo nk'umuntu aji wawe uno munsi akaza kugemuriye vya gusa ukamwakira kwibaraza arashima mugabo yazana nk'inkono zibiri bukeye bacavuga ati nyakirira muri saro yazana inkono 10 agashana no kuza mu cumba nico gituma rero tuza turemera byose kuko usanga nabo bashaka kutwinjira mu vyacu kukwigenga kwacu agashaka kwinjiramwo ko ragize ivyo baduhaye ni nk'ibi vy'amatora ivy'amatora wasanga bavuga ati reka tubaye imfashanyo mutegura amatora mugabo hagera gutora nk'uduserukiro gira mukuru w'igihugu bakavuga urya si mwiza dushaka uyu kwera bashizemo amahera murumva rero yuko mu bisata bimwe by'ubwigenge doshaka kwemera yuko baza barinjiramwo nkuko bashaka gushaka kwinjira mu vyumba turyamamwo kwera bagufashije murakoze nyine icubahiro mu kwigu cacu kuri ijambo murakoze cyane mu bigenderane uko yabivuze no guhana nta muntu ashobora kugufasha atakintu azokora iwawe aba yabibonye jewe hari hakarero kamwe nabonye murabona ko ubu turiko turondera ahantu hose hashobora kuva amahera mva makungu twijukiye gusubira kuvyura igitegwa c'ikawa twijukiye kuvyura igitegwa c'ivoka kuko mu Burundi n'igihugu c'amavoka mugaragara ndabwira umunsi twatangura tuvuze tutama pepiniere tujya dutera ikawa nyinshi zibaho kugira ngo dushore ikawa nyinshi ndabwire nagiye mbona urwandiko ruvuga yuko ubu bagiye kugira inkete yuko ahantu hazoba ikawa zizoba zatewe ahantu habaye ishamba batazozigura abanyaburaya yuko ikawa zizoba zatewe ahahora ishamba ntibazozigura mwumve abo bantu mwumva ari sawa nuvuga base yuko turimo ikawa none ikawa sibiti niyo bari ishamba bashaka ikawa yose ibiti muganga kugira ngo izi zoterwa ahahora ishamba nuvuga nitugume tubona ishamba gutya turiraba mu maso ataco tudashobora kuri vyaza umusaruro rero nico gitwa ndabwira ibintu bijanye n'imigenderanire mube mubimenya ni ibintu mutegerezwa kumenya kandi naje mbonye uri gihwije naje nobigira namwe ni mubebo none twari bihwije twara abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwara abarundi none uburundi twari kubukingira gute niba uno munsi nk'ubu bavuga ngo Burundi ngo bufise reserve ya nikere kuva tuvuka bavuga ngo musongati mugabo ukarindira ko iyo nikere bagacabwira ngo ni reserve yande ni y'abarundi ubwo wewe reserve utararya no kuva ni reserve wundi muntu nico gituma kutuvuza ubutare hariho uwundi muntu acavuga ngo gerageza ntibikunde nico gituma mubona abantu bopfuma batanga amahera ngo abantu basubire mu magume kugira ntiduhave dutera imbere ngo dushika dushora ibintu byacu rero ikibazo c'imigenderanire ni ikibazo gikomeye dutegerezwa kwama twese atuzi yuko duhana umwe arafise icaho uwundi kandi ibihugu byose birangana Ego nyene icubahiro mudukundiye twakire abene gihugu bari ku matelefone hari abagumye ku murongo kuva kera umwene gihugu wa mbere nyimba twumva aduge kwijambo Allo Ego turabumva mwidondore murakoze nitwa Etimaki Buterere niko bitungwa ndo mumenyesha makuru
naho ntaronse akanya ko gushika mu kibanza nkaba rero nshimiye kano kanya nshimira nyakubahwa igihugu kuri iki kiyago nongera ndamwifuriza nk'abandi barundi umwaka mushasha mwiza. Jewe nagomba gushikiriza ibibazo bibiri ariko kimwe intererano. Icya mbere hariho imfashanyo yemewe na banki yose yo kubaka amabarabara makuru amwe yo mu gisagara ca Bujumbura, amwe yo kunagura ayandi nibaza ko ari mashasha nk'iryo riva kuri Avenue du Large na mu Kabezi, hariho iri riva kuri Place de l'Indépendance rije mu Kanyosha na Boulevard Mwambutsa. Haraheze imyaka ngira ngo hafi ibiri nta kintu gishasha turumva, ntiturabona ibikorwa bitangura. Ko mbona nk'ayo mabarabara ahambaye rwose mu gihugu adufasha cyane, yofasha kukorosha uruja n'uruza. Igituma nk'ayo mabarabara adatangura tutarabona ibikorwa coba ari byinshi. Hanyuma igira kabiri, jewe nk'umwenegihugu ndafite amakenga ku bijanye n'ingene igihugu cacu kiriko kiratungana, mu kuvuga ubutaka canke isi, ivyo nokwita amenagement du territoire. Mu byo jewe nshobora kubona, mbona neza ko abadufasha gutunganya nk'ibisagara bariko barabikora bisunze imbona kadoda. Ndabaha akarorero, uhereye mu Gatumba ukajaga ukaja kuri Avenue du Large mu Kibenga, mbere naho ubandanye mu Rumonge gushika Nyakayake, mu bisagara usanga ikiyaga kizibiye ku buryo umuntu ashobora kwibaza yuko mu myaka itari myinshi abakene batazoba bagishobora kubona ikiyaga. Sinzi ko muravye hari inyubako ivyo twita amabici atawuzi yuko zubatswe vyisunze ingero mpuzamakungu, kandi jewe ngerageje kuraba ingene ibindi bisagara bitunganije vyubatse ku nkengera z'ibiyaga, mbere bifise n'ikirere kinini ku mazi kurusha twebwe, kuko twebwe nimba ntihenze ngira ngo dufite ibirometero 180 gusa, hafi 180 kuri Tanganyika. Ugasanga ibihugu bifite ibirometero amajana ibihumbi birashobora gutunganya inkengera zavyo ku bisagara mu buryo butuma abantu bashobora kubona ikiyaga, n'urengana agashobora kubona ikiyaga akagenda araraba. Inyubako zimwe zikaja inyuma y'ibarabara rikuru riba rikurikira ikiyaga. Ngira ngo nyeniki bari mukuru w'igihugu, kumbure murafite ubushobozi bwo gutuma abahinga banyu bakaja kuraba uturorero twiza tw'ibindi bisagara yubatswe mbere, yubatswe kera rwose kurusha igisagara ca Bujumbura. Muturabire rero yuko ikiyaga tutazohava dusanga twarakigabiye abatunzi, ku buryo abandi barundi batazoba bagifite uburenganzira no kuja kuhasama akayaga no kuraba ibyiza vyacu, kuko iryo tunga ry'ikiyaga ca Tanganyika mbona ari itunga tudakwiye gusamara ko na gatoyi. Igikorwa cyose kihakorewe cyategerezwa ko ari igikorwa c'akamaro kandi kinjiriza igihugu uburyo bwinshi. Hanyuma ico kijanye n'ingene Epimake songora bitunganijwe, kuko jewe ndiko mbona igisagara kimukira mu matongo abantu barima, igisagara kiriko cyagukira muri iyi misozi ihanamye idatunganije. Mubona ingorane vyama biradutera, igituma hadafatwa ingingo zotuma naho zoba zibabaje aya matongo akingirwa, iyi misozi ikingirwa, abantu bakarondera ubundi buryo bwo ibindi bibanza. Ahari ibibanza vyo muri Sokariti mwatweretse, ibibanza vyo mu Nyabugete, ni kubera iki nk'ivyo bibanza bitojamwo abantu bariko baraja kunanara mu misozi twese tubona yuko iteye ubwoba. Ejo bundi mu kiganiro mwarimo nyine icubahiro n'abahoze barongoye igihugu, nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya yaravuze ati kuja kubaka kuri iyi misozi uku biriko biragenda ni ukwigereza ko ni ukwiyahura. Ko ivyo biguma mu majambo, igituma bitaja mu ngiro hoba habuze iki. Hanyuma mu kurangizanya n'icubahiro, hariho jewe n'abandi dusanzwe twitwararika igisata c'ibidukikije, nibaza ko bijanye n'iki nariko ndavuga mu bijanye no gutunganya isi y'igihugu.
twayigeze kwandikira umukuru w'igihugu dusaba yuko imisozi ihanamye cyane cyane nk'iyihanamiye igisagara cya ikiyaya c'imbo hogira ibice leta yerekana yuko bidakwiye kurimwa bidakwiye mbere ko kw'abantu ari ibyo gukingira kugira ngo amatongo yo hasi akingirwa ariko igihugu kibegwe harimo n'imisozi ya Mpungwe imisozi ya Karundi imisozi ya Muhongore rugero ukurikirane rwose kuva no gushika Epimake uratwumva kamba kuri Zananzegwe iyo misozi idakingiwe murabona ko ikiyaya ca Kumoso cyose na Buragane iyo bazogira ingorane nk'ibyo tubona ngaha mu kiyaya c'imbo Epimake nka Mpungwe niyo isigaye iriko vegetation yo mu bwoko bw'ibyo twita savane Epimake ishyamba rya Ruvubu nta handi dufite iyo vegetation ku rugero nka rujya iyo misozi ikingiwe n'abahinga barabisabye ko yokingirwa ikaba Epimake uratwumva abagenda igihugu bitabeza tukaronka igatera imbere Allo Epimake arakoze ariko dusaba abandi basubira gufata ijambo ku telefone ko batorondogora twakira abandi babiri nyene icubahiro aca bishurira rimwe Allo Oui, arasha Allo ndabumva cyane Ego idondore ucuduga kwijambo shikizi cyumviro cawe Nitwa Ntakarutimana Leonidas muri commune Kayogoro Ego Leonidas duga kwijambo nyicubera arabumva Okay, ijambo dafise dufise abantu ko batinya zitongo n'urubanza bafatiriwe n'abacamanza Leonidas bandanya songora unyarutse kuko umwanya uri kuragenda sawa nukuvuga jewe twari twahunge muri gihugu cya Tanzania itongo turisiga ngaho hanyuma hacaba gupfukana na mama acarizamo turi mu buhungiro hanyuma maze kubera yizemo rero papa amaze guhwera aho hari muri 2021 nibaza ko ico kibazo ico umushikanganje w'ubutungane ari ngaha nimugishikirize babahinga twavuga kugira tuzogikurikirane kuko ubu nta rubanza duca twabivuze rutacimanza Leonidas ukiri ku murongo utubwira akanimero ka telefone ko urakoresha Ego ni zingahe ni 69 Ego 88 Ego 23 72 urakoze cyane izindi ni n'iza 79 Ego 41 Ego 66 Ego 14 sawa urakoze cyane baca bakurondera hanyuma icyo kibazo bagishikiriza murakoze twakira umwene gihugu wa nyuma amaduhave dusozera Allo utwidondora Ego nitwakingeranye Gadi uramaja hehe ndi mu Rumonge duga kwijambo Ego nkaba mba ku mutumba wa Gihwanya ama nkaba mba mu gacimbiri ka Nyankende turafite ikibazo kimwe ico kibazo dufite n'iterambere twebwe turiko dukora ibarabara iryo barabara hirya no hino twarahakoze turashikira amabuye aratunanira amaze kutunanira rero ubu naho twari twiyungunganije twarondera abadufasha gukura ayo mabuye none kugeza uno munsi hasi haza abaduhagarika mbega Gade utarashika kure muriko mukora nk'abandi nishira hamwe niki ni umutumba umutumba Ego n'iterambere ry'umutumba Ego bandanya Ego hama dukoze bamaze kuduhagarika n'ahantu ni barabara rirengana kunuze ku rubibi rw'abanyagihugu n'ikambi amatumaze kurikora nitunaniye kwa ayo mabuye ubu rero twarose abadufasha ku amabuye niyo tuba turakura
mugahaciye haza abakomanda bashasha babiri nabo batubujije base baduhagarika ngo mabini turakura ngo ribarango nisubira kurengana tumaze guhagarika abakuru b'imitumba barajayo abanyegacimbiri barajayo bamaze kujayo baravugana bararahira yuko idasubira kurengana ngo urumva ngo maka ngo tubahaye icyanditse none mwifuza ko nyine ishuberero bafashe iki rero tubasaba yuko bodufasha bakarikije barabara ry'abene gihugu rikarengana kandi bariko bitorera ata bibazo birebire bariko barashiramo kuko ibyo bariko barashiramo ngo bakeneye ivyanditse ibyo vyanditse navyo biragoye gutahura ikirundi cy'abana b'abantu urumva ibyo vyanditse twe navyo dutahura kuko twebwe mu kuri habwa tuvuge no muri leta ryanditseyo haba muri rezize zo muri SRB hose ryanditseyo ni barabara ry'umunani riri muri Ntuzenyankende none gaga kare ntimwahora muhaca aho hantu twahora tuhaca kandi wari bwabuze kuhaca hari wari bwabuze kuhaca none bwa mbere ibarabara mutararica so mwahora muhaca abakomanda bose baciye mw'iyi kambi nta numwe ahubwo barazana abasoda bagadufasha kwitorera mugaba bundi umunsi nibo baduhagarika none abo babahagaritse bavuze ko atamwe n'igihugu azosubira kuhaca rasha ngo urumva ntibashaka yuko yorengana ngo hazigeza kugumara amaguru mugabo umuntu iyo fotora akarukira nyakubahwa umukuru w'igihugu yobona iriva hirya n'iriva hino yuko twari twananiwe amabuye ko ariyo twagomba dukore kugira ngo abanyagihugu bagwaye bagende neza muri ambulance ni vyiza turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe kwivuna basi azoca aza kuharaba caratubwira ico yatoye mugabe ivyo ari byose urumva ntashobora kubabuza aho mwahora muca habaye iki gishasha ngira mushikiranganje azoca bitubwira yishikiyeho ico gishasha cabaye beze tukimenya ahubwo muwa mukoze nyakugira imana nyakubahanye n'icibahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi tubasabe nyine icubahiro mugira ico muvuze kuri ibi bibazo by'abene gihugu batatu hama duhave dusozera kino kiganiro murakoze cyane cyane ikibazo numvise ni ikibazo gihagaze ku nyubako rusangi je novuga yuko ndafise amahigwe kubera nasanze abene gihugu ngango nuko twabanye umwanya muremure nabo vyinshi tuvyumva kumwe biza kugora niyo hageze gutora inzira kubera ushobora gusanga hari indongozi ntizabanye n'abene gihugu zimenye ingorane ugira iyo byari gihe mpora niyumvira je ndi umuntu nshavura cyane y'undenganije ndashavura ko ndumva ko mbabaye ndenganije nico tubanze yuko ndenganije umuntu ndumva ko babara kumwe nanje mpora mbabara nico gituma mvugane kugira ndegaye umuntu ngira ngo sinzi iyo shetani yo yoba yavuye je nibaza ko hari indongozi zimwe zitigeze ziba bene gihugu zibanze zirenganwe zumvirize kuko utarigera ubona amagorwa ntiwigera umenya ingene uzokura abandi mu magorwa je rero ndafise iyo tombora kubona ivyo bene gihugu nanje ari vyo mvuga jewe nibaza ko ndi mu bambere na jewe naneguye ingene turiko turatunganya ikiyaga ca Tanganyika jewe narigeze kuvuga nti ni mu mfunge jewe ndaza kuvuga nti ngira nkwege ingorane bamfunge narabikoze jewe narahitanye abana umuryango ni ingo tugende natwe tuje kunezerererwa Tanganyika je ndaraba ndagenda neza ndashika kuri Tanganyika tufata imodoka turugurura umuziki twayijana ibiribwa n'ibinyobwa turi umuryango nza mbona nyene hotel ajariruka ngo nindakuzanye yabazanye ngaha ngo vaho ntituhava ni hamagara ubutegetsi buze bumfungiye Tanganyika ni gwacu ni iwacu ntakwatagiza arashwana oya gende wazane bamfungi ndugurura umuziki mu modoka turarya turanywa tunezerewe mugararindire ko bamfunga ndabura jerekana ko nabanye nabari umusuma arazi ko atari mu mategeko Tanganyika ni yatwese je nico bituma kuri Tanganyika nabwira jewe nigire kuri Tanganyika urantega muri hotel yawe ni kandi naho nyene ko wayubatse ngaha ndafise uburenganzira bwo gukoresha akazu kasugumwe kaho ndabifitiye uburenganzira
je maze kuja mu bihugu vyinshi ndaba ibijanye n'ibiyaga ahantu hambere nabonye vyatumye twebwe twagize ibibazo kuko ntitwigeze tugira amapolitike y'ingene ibintu rusange tubitunganya twishinze mu vy'injyane gusa uno munsi niho turiko turakanura twaramaze gukomereka ico gihe nagiye mu gihugu ca Brazil Rio de Janeiro sanga ku kiyaga nahantu hubahirijwe ibarabara ncasanga iri barabara rigenda mu Gatumba mu bisanzwe nta nzu nimwe ariko bayubatse hajya imbere hagati yatagekana rya barabara ajya ama hotel yose abari nyuma yibarabara hajya bari rusangi ubaka hakabare abafise ingendegwako agira ibeyi ni beyi sanzwe hanyuma yubaka ubuzu bwa sugumwe bwiza kandi bwubahirije ibidukikije hanyuma abantu bose bafite uburenganzira umuntu arizanira ivyiwe byo kurya kirira akanezerwa n'abagenzi ushaka kumererwa neza cyane acaja muri ya mahoteli ari nyuma bakaja kuri terrasse ivyo biraba cyaravuga none nka mu Burundi tuzobisubiza mu buryo gute umugani we bavuze ati nukwemera tukarya umutima menyo kuko je ndibuka ico gihe narabiterereye washaka nshitse ndaterera ndavuga nti ibi bintu mumenye yuko iyitanganyika mbere mwashaka nasanze ari yaguzwe n'abanyamahanga kandi cari kibabaje n'igiki umurundi yaragenda akarondera hectare nk'ubu ati hectare 3 kuri Tanganyika bazimuhaye agaca agenda akazigurisha n'umunyamahanga agaca zitira nuvuga ejo nta numwe azagishika kuri Tanganyika ni hahandi rero mwabonye baca batanga itegeko yuko imetero 150 kuri kuva kuri Tanganyika zitubakwa mugabo byarabahirijwe none mu bakata ubutegetsi buhari niba babizi yuko bizwi ko imetero 150 atawuzubakamo mugabo byabandanyije kubera ikizandongozi aho on banzi ko ari giturire bariye baraguha amahera ukemera kugurisha igihugu mu nyuma baravuze bati barahapimye mbere bujya gushika inyanza raki hose bujya harapimye hose haranditse mugabo ingene baca babica higa hariho ubushikiranganje bubijejwe ntumbaza ngo bigenda gute niho baca bavuga ngo ntazohatambikiza hose bavuga no mukuru w'igihugu byose niwe azoca kura utwo tuntu twose nico ituma akakanya nagahaye yuko indongozi ubu bube gito barare itari kimwe buzobe bwaheze kuko ntivyumvikana igere ibintu byo none karaturiko turarera gutya hari hababijejwe ico gihe baranavuze bati nibakuri izo mpangu baca bagira noneho igihugu kirashobora kuvuga ati aha dushaka ko ari ahantu hari umutekano ukwiye baravuga bati naha ahandi hazobera ibi mugabo nibaza yuko ubu ko turya utangura intambwe ya mbere mwiterambere nibaza yuko ubu bose baca bakanura basubiza ibintu mu buryo hanyuma tugende turi kumwe twese muga rero ibi narinda bivuze muri rusangi nkabijya by'imfashanyo banki mondiale turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako rusangi nagira mbanze ndamuha ijambo nawe agire icyo abishikirizako murakoze cyane nyine icubahiro umukuru w'igihugu kumpa ijambo ibyo uyu mwenegihugu yashikirije birumvikana cyane mu bisanzwe iyo tumenyesheje ko habonetse amafaranga yo gukora imigambi amabarabara n'ibindi kenshi byumvikana ko twosha dutanga urubwo nyene icyabaye kidasanzwe muri uyu mugambi tuzokorana ni banki y'isi yose uzokubaka iri barabara riva mu Gitaza riza mu gisagara ca Bujumbura n'ayandi mabarabara mu gisagara nuko ayo mafaranga yemejwe ivyigwa byo gukora ayo mabarabara binonosoye bitaraba badushikiriye bakavuga bati amafaranga turayabaha mugabo mugerageze mubanze musubiremo ivyigwa kugira ngo tubone neza igikorwa kimwe cyose amafaranga kizotwara ntitwari kubarindiriza cyangwa ngo tubasubize inyuma mugabo twaciye twihutira gukora ivyo vyigwa